turabona ko turi mu bihe bigoye bya korona virusi nk'umukobwa mukundana umusoma kandi uzi yuko umuntu ashobora kwandura indwara ya korona virusi n'ibisanzwe urabona ko turi mu bihe bibi bya korona virusi nk'umukobwa mukundanye wokwemera kumusoma kandi urazi ko twari impanuro na leta nyinshi yuko no kwegerana bisanzwe bitarimo mbo je ku muntu dusanzwe dukundanye ntitwaramukanya kubera abizi twava dupfa twandukiranira nk'umudemu mukundanye nk'umukobwa mukundana wokwemera kumusoma kandi yuko ushobora kuronka risike nyinshi muri ya ntabwo wamusoma nk'umukobwa mukundanye wokwemera kumusoma kandi ko tuzi ko twabaye impanuro nyinshi na leta yuko no kwegerana bisanzwe bitarimo umukobwa mwikundaniye mwokwisomanira umukunzi wawe ushobora kumugwa mu nda cyangwa kumusoma kabeza oya kubera iyo shayi kwanduza kanyane nk'umusheri wawe umukunzi wawe uwo musoma mu gihe tuzi ko navyo nyene bibujije oya kuba babitubujije ntiwamusoma none nk'ubu nka wewe umusheri wawe aje ngo musomane canke umugwe mu nda wobikora gute kandi uca uyandura none wewe uhuye n'umusheri wawe muri bino bihe caje kuraba uwo musoma wogirante amugirante urakora ibintu nyene babasavye ukurikiza kuko nyimba umukunda uramugerageza kumubwira kugira nawe agira amagara meza kurikiza inkanuro none nka wewe uhuye n'umusheri wawe cyangwa umukunzi wawe uwo musoma cyangwa kumugwa mu nda uvyo wobikora navyo twokora ko indwara yateye uwo musheri wawe araje kukuramutsa uwo muhereza akabizu cyangwa kamugwa mu nda ivyo sinobikora kubera no banzi igihe turimo nk'ubu umuntu mukundanye cyangwa yoza kugusoma cyangwa kugwa mu nda ukabimwemerera oya ntago ndamwemerera kubera iki kubera izo ndwara duca zidufata none nk'umukobwa mukundanye wokwemera kumusoma cyangwa kumugwa mu nda kandi tuzi yuko hari ingorane muri byo biravana kweri ati waramufiriye bivana no kunyina baba umukunda kubera biragoye umva umukobwa iyo umukunda gose vraiment ukamuha kabizo ukakamuha kandi uzi yuko nawe uca wandura ushobora kwandura muri byinshi nk'ako kabizo koko mana ni bibi gose uzi kayigwaye aya uzi kayigwaye vraiment wapi nk'umuhungu muwa mukundanye nk'umusheri wawe wokwemera kumusoma cyangwa kumugwa mu nda kandi uzi yuko ushobora kwandura oya ntabyo nokwemera kubera ikintu woba umukunda ariko naho woba umukunda kubera iyo ngwara woshobora kubihakana nk'umuhungu muwa mukundanye wokwemera kumusoma cyangwa kumugwa mu nda bitewe n'ingene indwara iri kuyatera ico ni urumva ubikoze ibyo yoba uriko urashaka kwandura ya ngwara nyene kandi mwamwemerana none oya ivyo birabanza bikaja ku ruhande kubera ingwara iba yateye kabanza kwirinda ivyo nivyo vyiza hama nawe wovyifatamo gute areka ugira amasono umukobwa nkawe uwo mugwa mu nda cyangwa ukamusoma icyo ni ikintu gito cyo kwishura oya kubera umukunda mwemerana umuha ako kabizo kubera iyo ngwara ntako muha kubera woca nawe wocigwara rwanda mu nda yo gusomana nk'umudada mukundanye wemera kandi wakwemera kumusoma muri icyo gihe oya kweri kubera kandi uva mwemerana turemerana muri korona virisi yaje nabi kabisa urazigara ikintu kibi amabizu ni pembeni kwanza amachensi gusa nk'umudada mukundanye wakwemera kumusoma cyangwa kumugwa mu nda ivyo umwanya bitarashika mu gihugu cyacu n'ibintu bisembe oya basiba kuvuga kubyirinda sino bavuze kubyirinda biravana umwemerana urabikora nyine none si itarashika nonaho wocuvuga yuko utobikora kubera none wewe nk'umudada mukundanye nko muri kino gihe uwo muha akabizu cyangwa kumugwa je nako no muha kubera yuko mumbe yo kwirinda twohana amahoro uramukanya no nk'umusheri wawe mukundanye wovyifatamo gute mu ico gihe wokwemera kumusoma bishitse
Vraiment ndumva umenga twabanza kuvyumvikana imbere hagati yacu. Ariko urumva mwemerana ati no musoma ivyo iyo ngwara ntashimbwiye. Sawa. None nk'umukunzi wawe wakwemera kumusoma cyangwa kumugwa mu nda mwico gihe? Kubwanje je vyongora kumwihanganira. Wowe musoma uzi kandi iyo ngwara kikaze cyane TikTok gufu. Vyongora ndamukunda je no musoma. None nk'umusheri wawe wakwemera kumusoma cyangwa kumugwa mu nda ibintu nk'ivyo? Okay, kubwanje numvuye ngo vyongora vraiment kubikora kuko ndayirinda cyane. Meme gihe ari wewe vraiment nopfa kubikora. Urangengeje ukwemera ukandura iyo ngwara ku Okay, kubwano vyemera ariko kubandi vraiment ntumvuye ngo vyongora. None nkawe nk'umudada mukundanye wovyifatamo gute ushaka kumusoma canke kumugwa mu nda uzi iyo ngwara kungene imeze? Mu gihe yuko tumaze kubona ibimenyetso ingene badusaba ko batwifata nk'abashiri bacu cyangwa se abantu dukundana birashika nyene ukamuramutsa sibyo cyise nyene kuboko kubera ko iyo ngwara iragize yasha ndumva irakaze gose. None nagira ushaka kubyirinda ukamwigirwa kuri ukavuga ati yambo uko uzibi ukungene bimeze? Navyo nyene kubera ko iyo ngwara ndabona ko imaze gutikiza abantu benshi kuvyirinda kuramukanya gusomana n'ibindi bama batwandikiye gukuyakuyana ibintu nk'ivyo nyene. Safi sana wewe uvyifatamo gute bro? Uko no vyifatamo gusa nyene birashika juste usanga nyene bamukumburanye. Wowe nagira uvyirinda wo bikora? Gusa nyene ahubwo usanga kwankiye ati sheri turangaye ko ngo ivyo si vyiza nyene usanga nyene babikora gusa nk'ukuntu nyene uba wakaravye nyene ngo byatubwira ati muze murakaraba mukarabye usanga ati wakaravye atati kandi nakaravye ni brosese ata bintu ni bwa no muhuye TikTok utiteguye ko muza guhura wowe bicu bikora kandi none uzi yuko atakaravye? Oya si vyiza muhe TikTok gusa nyene usanga bigoye. None nkawe nk'umusheri wawe mukundanye umukunzi wawe womuhereza akabizi cyangwa kumugwa mu nda? Oya arumva atatubereza amategeko kandi umukunda? Yego ahubwo yenda mukunda ariko ndamukingira. Nk'umukunzi wawe muba mukundanye wakwemera kumusoma cyangwa kumugwa mu nda? Oya kameme kumugwa mu nda rega ikintu umuntu umukunze nturabanga ingwara uko ngono kwa padiri umuvuga ati yaba mu ngwara mu mahirwe mu marushwa uzogana uzomuba hafi tiwaramupfiriye kameme nawe ucuvyuka. Sawa wewe uvyifata gute? Sevre muvyezi ntivyokunda kumugwa mu nda kubera azi uko dushobora kwandura twikundanira twobikurikiza ibyo abandi batubwira mugabo. Sawa wewe se? Je kweri ngerageze kuraba ingene abandi bariko barapfa mu bihugu bibanyi byacu vraiment abo no muhanura tukagerageza kugira ngo ntitwanduzanye kuko hari igihe dushobora kwanduzanya ngo bisanga turabijanye mu bandi nyene bantu urumva muri uwo cyese no muhanura vraiment ngo tuze turagwana mu ndabo twokurikiza impanuro baduhaye. Nk'umu bigi wawe iyaje kukuraba ni byiza kuco usoma o bifata gute? Oya si byiza yuko twobikora kubera ubu tuko dukurikiza amategeko y'abaganga bariko baraduhimiriza cyane yuko twokurikiza impanuro baza baratanga. Jewe nk'umugenzi wanje je kundamutsa mu bisanzwe arabizi yuko iki kiza ko kitugaramiye muri iyi si urumva mu bisanzwe ni kuvuga yuko jewe sinomuramutsa n'amaboko ni kuvuga yuko arazi uwo muhakabiza. Oya ico onye coco ni kintu kitona kogwa. Nk'uwo mukunzi wawe aje kukuraba kuramutsa muhira umuhereza akabizo canke uwo muyambira ukamugwa mu nda wo bikora gute? Jewe nk'umugenzi wanje aje kundamutsa vraiment kubera ico kiza cateye turaze yuko korona virisi imaze gutikiza inganda mu bihugu bitandukanye. Jewe amaze kuza kundamutsa hariho indamutsa zimwe batweretse tworamukanya nogerageza nkamuramutsa kubera baratubwiye yuko uhanye amabizu ntubuzi yuko ayigwaye canke nuko atayigwaye arashobora kuyandukira kandi baratubwiye yuko ushobora kubimenya indwi iheze canke indwi zibiri. Sawa jewe nuko mbona no muramu
nk'ubu umukunzi wawe araja kuraba umuhereza akabizu cyangwa ukavuga mu nda uwo bikora gute? Okay, bivanye n'intuzeya n'impanuro tuguma twumva sinoshobora kumuha bizu kuko bivanye n'uko umuntu usanga ukoranye ko byonyene ko umuntu ashobora kwandura. Birashoboka ko noshobora kumubwira ati amahoro byonyene. Urakoze nawe. Bivanye n'ivyo numva baratwigisha yuko kuramukanya byonyene urashobora kwandura virisi. Hoho bizu yoyo ni n'ikindi kikuru twisunze no kuramukanya bizu yoyo urumva kiri ku rundi rwego. Umukobwa mwa mukundanye wokwemera kumusoma canke kumugwa mu nda mwico gihe canke n'ubwito birashika? Oya vraiment nk'ubu kubera twamaze kumva ukuntu ico kize kimeze kandi muri ico cyo guhura n'umukobwa ukamusoma biri mu bintu nyene byanduki bifata uwo mugaya nyene ukwandukira. Vraiment nkaje ku bwanje simbura yuko nomwega nkamusoma. Umwemera kandi ukabusanga agize akabifu amagara ruta amajana ruta ibintu byose niyo mpamvu. Sawa we nawe nko mw'iki gihe cy'iyo ngwara ya korona virusi nivyo baratubwira ngo gusomana ngo no kuba gogwana mu nda n'undi yuko ngo biri mu bituma biyitera. Ariko ugiye kuraba nko mu migenzo y'abarundi twakuze turamukanya hama ni ari wowe ufitiye inkumbu nyinshi ukamuyambira. Nivyo tworeka kuza turabikora gusomana no kuyambirana. Muga kubera ariyo migenzo nayo twakuze tubona kesho ucuhura vyagoranye ugacura vyashitse ukabikora. Nico gituma rero mbona gushoboreka kubikora ko ariho bigoye. Sawa murakoze. None nka wewe mu gihe ibyo maze kuvyumva umukunzi wawe araje kukuraba sivyo uwo musoma uwo mugwa mu nda wo bikora gute? Misanzwe nibaza ngeze nk'imbere y'umukunzi wanje ndashobora kugira nkamurongika hariya mubwira ati ndamukiriza hariya kugira ntitwegerane kuko impanuro nibaza kuzizi benshi barabizi muri ico gihe. Nk'umukunzi wawe wamwihanganira ukamureka kumusoma cyangwa kumugwa mu nda? Muri ico gihe ubo kuko hari byinshi bitegerezwa kugira urashobora kubyihanganira ukamubwira ati vraiment ukubera iyo ngwara ibyo oyi vraiment nk'ibyo gusomana ndumva ntacyo wokora kubera ko hari igihe wosanga bishitse bacu usanga urayanduye kandi utari nko kuyandura. Cyakugora gutahura naho yumva gashaka sana naho je wobikora gute? birashika mugabo ukasanga agize araguha mugabo urashobora kumubwira ati vraiment ego ndagukura mugabo reka tugira reka dufate ukungene kuko urabona no mu byangingo no kuramukanya cyangwa nko kwinjira nk'ahantu urasanga amazi bayacishize nko ngaho ugakaraba mugabo rero mu gihe ibyo bintu urumva ni ingwara ibije ikomeye cyane. Birema abantu barashobora kubyumva wakimubwiye ntashobora kureka kugitahura aho cuma akabizu ko mu muyaga. None nk'imbere y'umusheri wawe wobyifatamo gute wareka kumusoma cyangwa kumugwa mu nda? Gusa nanje noba nateguye nk'ahantu yabanza gukaraba nk'uko bitegereza gusa urumva nawe mukomboye ntibareka kumuramuza. Oya birashika ugasanga yuko nubwo ukaravya ayo mazi ugasanga ariyo nkandi hantu cyangwa ugasanga yaranduye ukundi kuntu ushobora usanga we wagwaye none gasha ukaravye nawe atakaravye mba atari kibazo. Gusa ariko n'ubundi agwaye ni kwa kundi naho tomuramutsa mukavugana je ndumviza mu muyaga n'ubundi oroha. Aha tuzokamuha umukunzi wanje je ndibaza kubera tuba turi umwe bumwemera kandi ugira je ndibaza nta na kimwe nagira umuha akabizu basi ko mu muyaga ukanka kwiyanduza kwandura canke we yandure canke wewe wandure nagira umuha basi akabizu ko mu muyaga. None dufashe naho nk'umugabo n'umugore ko baba baryamanye bagirana wewe nawe wowe umwirukana ntimube hamwe canke we niwo mwirukana gusa basi mwo kwirinda.
basi wowe uca wirinda kuja kure kugira ngo ntuhave usanga umwandukije umudamu wawe ndumva uramwemera yego pe ibyo ukunda yuko tutandukana kubera umukunda kweli yego ati wakamuha ikiba kikaba oya ntako nomuha kuko baratubwiye uko umusomanya iminwa ushobora kwandura kandi namuhugira anshikire nomanza nkamuha amazi agakaraba hama nkaheza nkamwakira mu kumuramutsa ntitwohoberana kandi ntitwokorana no mu ntoki none gamane yo kumukunda none woze rero uramuhereza akabizu kamwe ko mu kirere nyine bwati ko mu muyaga nyene ari hirya nyene kugira iyo ngwarira akazi